umwana kega n'abana bakeya kurutse kumanga Imana isega ibiganza ndetse ndakoma ndiryohera nge amafaranga kanya nkayabika mu nda ndashika nigisuma ndiyemera n'Imana ikanyemera aca shagenza jewe ni jewe uyu ni amadesa ariko aradukorera umuti je sinkeneye kwikunda mu buzima bwanje man apana abantu bikunda ajye umaze kwikunda n'umugore ntumuzana jewe man aje ngakwisi gukora sinaze gutwenga gupampana nyene nabonye naho nzopfa vuga ati madese yapfuye nk'umugabo yari yarakoze yari yarapampanye uko cewe ni cewe nyene mini desa mtu wangu tinya umwana yemera n'Imana ikamwemera acasha ako kantu ufise mu mutwe nagaki ko tubona nite cameraman ni twe tuberekera mu mutwe wiwe hello guys mumeze neza mumeze bien ubu ni wa mwanya tujye gukurikirana ca kiganiro ngo nawe wobaho ntandi tugisanga ni Burundi Kingdom TV on the mic ni Ezekiel worshiper rero ubu mutubona tujye gukora ikiganiro gikurikira aho hari uwundi umwe twashuwe kwa tugendera turi muri zone Kanyosha ku barabara rya gatatu abantu mutahazingira mucamo habona abandi muhazi nongira mwahabonye rero ubu ni wa mwanya uragezereka turabe umutumire wacu twashuwe kwa tugendera kumbure ndetse n'agakuru kiwe ivyiwe ubuzima bayimwe ndetse n'ibindi tugiye kubibona cha place reka tugendere mutubone umwanya wiwe twengo dushoke kumushikiriza vipi bro umeze neza jeni feshe mtu wangu umeze feshe none na eba twe tumeze bien none ifoka nona igihumbi hasensa igihumbi sensa none ubona ibidandazwa vya bigugwa hano oya tuni gukora cyose icese y'umuntu nuko abavyutse ari muzima uko turoreye vyinshi ntubona tengaha ni soza kishwa soza kuwaza tu ego turakubona so hame imbere n'ibindi reka tumaze twidondore bajye bariko baraturaba kumbure nibatuzi baragomba kutumenya twebwe turi bande ku mazina nyimitwa bande Jeba gitashashike amadesa umwana w'ukiyaga n'abana bakeye ke soza kishwa soza kuwaza inuma yo mushamba yironderera umwana kurotse kumanga Imana isega ibiganze ke waza urumva je visa amazina nyinshi ngo ngite capital canke cewe ni jewe canke de windi tena umva je ndi vyose ndi umuhungu visa kamera mpeke umva je ni jewe nyene nsanzwe udasanzwe umuhungu acira umuriro tugusanzwe uko wadandaza hano turabona ufise amavoka urafise uburore urafise n'imikumbure mibi turabona yaheze uburobe bwawe umenga busa n'ubwumye none kuri no soko yawe tunakuvuze ngo yitwa amadesa none wavyumviye gutogira ngo uze kudandaza hano hantu naravye ubuzima tureka nkore kubera mwana wume ni pesa mtu wangu hauna pesa watakuchukia baswahili watakwambia kosa pesa one watu pata franga waone tara yako tu nico hajya abantu bemera ivyo babonye nka Toma kubera abantu babemera babonye gusa batarabona umva ntibabarabona ego nibaze yuko nkuko mu bitubwiye uti najane ubwira ngo ushobora kurondera amafaranga nagira ndakwibarize akandi kabazo none bino bintu vyawe ubwira ngo utangure mu rudandazwa wowe rutanguye ryari cina rutanguye muri no minsi nyene mugotu ndakora nkavumiriya hari gendonka n'igihembura mugotu umugabo arindishi ikizo ko je ndi enome umuhungu ari maso ari target atakintu nakimwe coza kimukanga uko nabonye vyinshi niho muje ndi umuhungu ndi maso tu uko jewe ni jewe uri anuriya tu byose nije biraba nta wundi biraba mini danger watubwiye ndetse tubwiye amazina menshi cyane wahisemo kuza kudandaza hano ariko nibaze yuko uri mu bajene bamwe nibaze ngira bo bari hano mu Kanyosha kumbure uri kwandikisha izina cyanye mu bikorwa vyawe ukora hama nagusanze hano uri kuradandaza uburobe n'amavoka none wowe mu vyishobora kuba wibaza mu bikorwa vyawe iyo uri kuradandaza hano amafaranga ushobora kuburonka cyangwa ndetse n'ibindi hariho ubundi mugambo ushobora kuba uri kwiyumvira kudandaza kugira ngo ejo uzove kuri no mavoka hama udandaza ikindi kintu ndavyifuza ko Imana wampindurira kwera ubuzima kuko byose ni gukora je ntakutsa kwiba uzorabe igisuma giye kwiba muto wangu barakinyarukira sana nta n'umwanya banagiha niyo mpamvu ro mu buzima ni guca ukora ugakora ari nka wewe nyene atamuntu agutera ubwoba ukabikora nka wewe nyene kandi nabonye vy'ukuri hano hantu dusanzwe turi nasanze abantu bakuzi cyane gose ndetse bavuze bati amadesa no muntu tuzi none nkamwe vyo babiteri banga kugisho kutubwira ko radukurikirana uno munsi barakonye ko badanaza amavoka hamwe vyo babiteri banga amadesa bafise nk'imyaka ingahe je bise imyaka 22 imyaka 22 ni office
imyaka 22 amadesa ariko arondera ubuzima n'ivyo bimaze gushika amadesa ikaba yo kwibaza yuko ejo nk'iryo yeje yotangura kwiyumvira ivyo kuba ku rugo. Bibaho cheki musa apana abademo bashirinda imbere cyo nkunda umudemo nyene avumira vyose yihangana apana babademo uzobona bawukunda kubera ubumeze neza utagase umuntu si wajya umuntu azokunda umeze neza si we muto wangu musi umudemo nyene ntibobura nyene ukuru ubu umustar uburi numa yo mwishamba waza kuko mbafise abademo benshi bankunda mugariko ntibonkwira usino nabakwira tena sindo nabakwira bamba bari ya musori ego bakuba barire hama none ko usanzwe uri umustar ukaba waje kudandaza amavoka oya none ngiye kugusega wewe wobimpa ngiye gusega wobimpa niyo mpamvu nemera kwitanga cyo ngiye kwiba urazi gisuma ukuntu bakinyarukira niyo mpamvu naje n'abanyarukira mu kazi kanje je nemeye kuririmba cyo nkina comedy abose n'abantu banje nyene turi kumwe mu kundi yiwanje nyene nabo nyene naho nzopfa vuga ati Madese yapfuye nk'umugabo yari yarakoze yari yarapampanye uko cewe ni cewe nyene mini desa mtu wangu tinye umwana yemera n'Imana ikamwemera acasha reka shakara frere cewe ni cewe hari undi uzobona asa nka cewe yo barinde wamatangazo yo kubika naho nyene acasha none ako kantu ufise mu mutwe nagaki ko tubona nite cameraman ni twe tuberekera mu mutwe wiwe turone vyinshi turi murine turacabona vyinshi ubuzima buragoye sana ni gupampana umva ni vyinshi turacari mu mukino none amadesa yavuye ngaha ku isoko uvuye kudandaza ucuja he jewe canza kwiryamira nyene urumva nta kindi kimusa urumva je ndiko ndakora hari gihe Imana bizogenda neza imigambi yiwanje tu intango nigoye bajya bandi bo bikanga ubustari bajya basari bo bikanga ubustari mugo naco bashoboye na kimwe tunaho no baho umwanya ndiko bogwa swata none nkawe amadesa bivanye n'ubuzima bayemwo woshobora kutubwira yuko vyoshe ugasanga urafise bamwe twitwa ngo abakunzi bivanye n'ubuzima usanzwe ukora abakunzi ntibabura ko jewe bazonkunda kubera ameze neza uko ndakora wonyankirike kandi nkora ndi ku kivi ahubwo babewe nayice ry'umusaya kubera ntaco bashoboye gukora tuje ndakora nkitanga we ntubona ivyo ndiko nkora nemeye ko roha nk'icipomani bambarira hose kandi umuraza ciwazi amadesa mu buzima bwiwe nikiye kintu yo bakunda je nakunda Imana ikintu cyambere gusenga mvyutse tinuko musenge murya data twese uri mu ijuru izina ryawe niryobahwe udufite kujya bidukwiriye umunsi Imana udufashe uduhezagire Mana udufashe uturinde Mana ndasengeye n'u Burundi ndasengeye n'abantu bari mu munyororo ndasengeye abantu bose Mana tube bamwe Mana Yesu uzobokoze gushubaro ciwawe amen akabisi Yesu amen aya yaramasengesho y'uwo bitwa amadesa aho tumusanze ku gasoko akasoko kari kwibara rya gatatu hano muri Kanyosha yacu none amadesa tukwibarize akandi kabazo kamwe ego hama none amadesa nka wewe nibaze yuko nkabeshe ariko baragukurikirana abari kukubona kumbura arabakuzi n'abatari bakuzi none amadesa yifuza kuzoba ikintu muri kazoza nkeneye kuba jewe kandi abantu baduhwana rimwe na rimwe ugasanga ndakenye Madesa ko bazi Madesa ngo Madesa nshora na Desa ugasanga ndayabuze nanje nkeneye kuzobacorera hako je no guma ncoresha umuntu ngo ncorera ngo nizo Desa umva si feshi uri mwana ume nanje nkeneye kuzofasha uwundi muntu ko je n'umuhungu ari maso nkeneye kubaho je sinkeneye kwikunda mu buzima bwanje man apana abantu bikunda ajye umaze kwikunda n'umugore ntumuzana nico kintu abantu ntibakizito hajye umaze kwikunda mu buzima ntacyo shikako ukubera nk'uburusi nkakarorero nk'ubuno se 500 inyungu ngaha nkacanza ngaho nkacankubita nkacanja neza sindibuke urumva abantu bobo bahaze bacibuka yuko bose baba bahaze niyo probleme tu ushubikora nkawe nyene nkuru umuce afise umutima w'ikigongwe mane nuko atacho fise no habantu tu mwari ko je ndabibona nyene nyakawuka nkanarira nyene nka amozo zinyina karira agakoroka ku mutima uraza amozo z'umugabo nyene
kagenda aja mu nda tu ndabibona nyene ndigira ntabibona kandi ndabibona nice biraba tena nta wundi biraba ego hama amadesa turi mu kiganiro kivuga ngo nawe wobaho reka umbwirire abari ko baratura none babwira ati namwe mwobaho urashobora kubambwirira namwe mwobaho kandi mukoze kuko abantu bagufatira mu buto bwabo abantu bagufatira mu buto kuko bababona umuvuduko wiwawe uko niho baba kubona kuko abantu b'Imana barateye abisi bararura n'umururazi n'umururazi sana n'abantu babi n'abantu bafise icaruzi bo bakubonye umeze neza bibaza ko vyizanye ni gukora pampana nawe kora kugira ube wewe nyene kumbure amadesa twasanze ari umuntu afise abakunzi benshi cyane ndetse n'ahadandariza twabonye ko haraza abantu benshi batandukanye ndetse bariko barihweza ibidandazwa vya amadesa bishoboke kuba byo bishika yuko amadesa ku munsi aronka amafaranga menshi none amadesa ni gihe kintu coba cyaratumye akundwa cyane kuko twasanze akundwa gose yasuko nari mwiza kandi je sinkunda kwiyemera mwiza ndiyemera mu bikorwa vyiwanje ndashoboye nta kindi chefise norenzako je ndiyemera n'Imana kanyemera mugapana kwemera ku muntu oya icindigira mbere nihoreye ntopfa no kumenya mugo tuce mu bikorwa ndiyemera uko ndafise ico niyemerako rutwe rwanje Imana yarompaye ko nziko iziko nzokora jewe Mana je ngakwisi gukora sinaze gutwenga gupampana komba mwisho nzoyikora neme ukoroha nk'ijipo wambarira hose je ndi numa yo mwisha amapana cyane mubazazana n'utuntu ngwewe mwereka ngo mbe mwana ngo aje kwishururi uzora akarorero hajya abaswahili n'abametsire murazi igitimo ndakundana ukuzora abe hajya mu buzima hajya abantu mu Rwanda mu magorwa mu buzima bwiza ntimubonana hajya mu bihe bigoye wewe na ukenera mugobo bagiye mu bihe bigoye ucupasitana gukenera ngo ni nini madavaka muhiya mina amadesi umwana kega nabana bakeya kurutse kumanga Imana iseke bigana ndese ndakoma ndiryohera nge amafaranga kanya nkayabika mu nda ndashika nigisuma ndiyemera n'Imana ikanyemera aca shagenza jewe ni jewe uyu ni amadesi ariko aradukorera umuti aratubwiye yuko we kubwiwe uwo mwemera utwemera wewe yemerwa n'Imana kandi ikindi naco ubuzima byo waravuze ngo wewe niwe amadesa ni jewe ni jewe kituma mbere jewe uko je ndumuhungu nzi ubuzima bwose nakubwiye ko ndi enome ubuzima bwose ndabuzi kandi umuntu ntaze kwemera ku bantu ahubwo ndemera ku bikorwa nta kindi cefise uyu rero yari amadesa turi muri cya kiganiro ngo nawe wobaho ubuzima uko bumeze ngo bumeze nk'umuzingi ni cercle burazunguruka buraturna kivuze ngo ushobora kwibaza ngo hagaze ngaha ejo ukazokwisanga ahandi ariko uburiri uzogaruka ahandi nyene rero twari twagendeye umwe mu bitwa amadesa tumusanze ari kudandaza amavoka n'uburobe rero tubwire wowe uri kuraturaba ikiganiro nandi tugisanga irijwi nandi tuzorisanga atari muri Burundi Kingdom TV c'est la TV qui fait de bonnes émissions rero mwese musabwa kugira ngo like share and comment kugira ngo tubandanye dukora umuti reka tubandanye gato tubaze umwe mu bari kumwe na amadesa kumbure ngira baramuzi kumbure baragendera kumbure ngira arazi n'ivyiwe tumubaze ngira tubwira 2 canke 3 vipi bro safi kabisa none ni nk'igiki mwoshobora kubwira abandi bajene nkamwe murazi uko arundi gwaruka gwishi nkatwe bashobora kuba bari muhira tacho ko barakora baguma mu marigara ndetse n'ibindi ariko mubwe twabasanze ngaha none ni igiki woshobora kugira nti nawe babwira nko kubona amadesi leta mvye ishaka dukore none bona ngo zandagara bajya bose n'abantu hamu mwanya mbonye vyanse nora 3 4 zavoka nkagurisha mu kinindo kibengari ya hose umva bajene nka twebwe dukore bakore nakugaya akazi dukore kuzarao kazi na kufa maskini vyabuze abantu zenya abatanzania abatswahili kuzarao kazi kufa maskini twe ntitugaya none miwisi ibiri ngoma ndandaza uyaheza ari kuje kurangura mu mwanya ngoma ngende ngoma ngende mu mwanya andi ndiriye cegeranyo
ca ninjira yego vy'ukuri mu bantu be bakunda akajambo bashobora kubabarira kumbure yavuze ati ndagomba kuva kudandaza buno burere n'amavoka mbere nk'abandi rero kandi twumve ashoboye ko message abakunzi biwe ndetse aza gucagira n'icyo abwiye TV yacu Burundi Kingdom kugira ngo bikunde bishoboke ibintu bigende neza. Jewe mu bisanzwe ndakunda abafanzi banje kubera je abafanzi banje ikintu cyambere bakora ni guprataja niwo kazi bafise barabizi nabo nyine bambonye ku kibuga kubera je namenyewe bace bavuga ati umuto wangwe kati mu prataje mbe vuga tumuba subscribe agakenyeri bwa shira kuyo vyuzi fana rero umukina ngoma kugira abafanzi banje mumbonye guprataja mukavuga tuni madesa mubonye ntari homa original tuni fresh nabo barabikora n'ukuri nabo bahasana kandi jewe ntacyo dupfa namwe murabizi nta parasera urazi Yesu kabisanga nk'umusumu urabizi umwana umwanya nkigira umva uri umustar ikintu gihare kunezereza abafanzi Imana apana ugendo babaye ngo ni nini bababaze reka abantu benshi babishapfuriye nuba ababosi barambona hanze ne bakavuga ati nukatashe bafise bompa mugo hari abantu bafise umutima man uzokora neza uyisangiye ugiye inabi iraguhereka keza mu buzima hari abantu bece bankoreye ciza nageze kuronka amana umuntu anguru du style canke iki impuzu nyine ku tuntu tw'amatweka mwo kubana ngiye koza impuzu hamwe bogeretsa muri filmbe ni he nuzenya plaza hari none ngiye kuzogereza kubera baciye batsinyiba impuzu bari banguriye ubu naho natufise nire tu basi nyine mvuga ati andiko ndagwana komba rero sasa hari abantu bagwanye mu buzima bwanje n'abafanzi ndabashimira ukuntu baprataje bakigora babongita amadesa akadukore nkuko ni bwabo umwe ni gwa rukundo ukubera turoreye vyinshi nta muntu azejo umuntu azivyuno mwanya man umuntu atakunde mu bukene bwawe nazokunda umeze neza sawa amadesa hari n'umundi mucamara akunda ko pratiza sana haruguru yitwa Freri nawe nyine shimiwa na bangombe na pasi nzitonda pasi nzitonda n'umuntu muzima nawe nyine naramukuru ujya mu boss pasi nzitonda ndakora n'ujya mugore we akora muri bankopo arita nyene na mamarandi n'umupigi twaranda abona abantu mu buzima namupfa nibagene shimiwa n'abantu twagwananye mu buzima bugoye n'abahungu bacapa ba watibi ba fishoni ba pasi n'abantu benshi nabaracabo ngaho kuri station n'aba watibi n'abapeti benshi batuma tugwana n'abana rero bato rero sana sinakungwa n'abana sana rero sana abana bagana ba braza yego respect bapeti aho muri hose abana mwubahwe uko ivyo mukora ni kubera mwege kwiduceshike ngaha umva n'abantu nshimira hamana afise akarimbo kamwe nozirimba koryohera abantu amasegonda cyane iyo nguho umwanya aho nkina warabona akatari heza twarirutse nibirenge birashuha komba mwisho nari totomoya komba mayisha nari totomoya ubuzima ni noma muri ne mwanangu yari amadesa naje budukorera umuti reka bambwira ajya ko turabagire like share and comment kugira ngo ibintu bigene neza ku bintu nyene vy'amateka ku prataja nimba ni surprise subscribe nuko nyene urumva umustar office abantu nye bakuri hafi yawe abana abantu banyubaha ndafise kuvugira boss adashasi mbaza jewe ngire bambwiye bati mukore subscribe like share and comment amivyiza biguma bikoroka kandi nabaciriyemo kanyosha ni yambe nazoge n'abazopinga abagenza bose bari ngakanyosha bica reka muti wangu bari ifite bijya ibibamba nivyo bari ifite bakunguruza zano mazinungano bayanirutona ngwehe esha vyirirwa vyiyugaranye bigirane
twemwe tuvyuka mu gatondo nyine umaze mu ishamba kuwasira sirakosha achasha reka shata. Asante sana. Turushe turababara twishwe n'amahoza kara nitukiryama turababara tuvyuka mu gatondo dukata mu maseti tatsukora irenga nane gukora sata gufyina ku mugoroba nkishira ku mwanya nkare ku bujinga achasha kensa ubuzima ni noma sana reka sha achasha kensa ni noma sana bato sana tunakuya nisoza kishwa soza kuwatsa nisoza kishwa soza kuwatsa murine nawe apiga boxi shasha keye desa mwana akega na bana bakeye murine yari amadesa aje kutuyagira. Murakoze cyane mwe mwadukwirikiranye. Twari twagendeye hano mu Kanyosha, twagendeye umwe mu gwaruka yitwa Amadesa, twamusanze ku kasoko ariko aradandaza amavoka n'uburobe. Atuyagiye byinshi ndetse yatubwiye biri muri we. Ejo canke hirya ejo hari gihe muzohura ibintu bikagenda Desana. Navuze ngo cha place yari Ezekiel kuri Mike ku buhinga bwa none. Turabona turafise Nishi Pro Manager ariko arabikora neza kandi ari kubigenza neza muri no misi ari gutwika. Cha place murakoze cyane.